Rwanda. Inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya yasavye ko Paul Rusesabagina atahukanywa mu Bubirigi hatarinze kwihwezwa nimba hari ikimwagira canke atakimwagira. Ikimenyeshamakuru Le Soir co mu Bubirigi canditse ko iyi ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane mu nama yahuje abo bashingamateka ba Buraya. Rusesabagina w'ubwenegihugu bubiri, umunyarwanda akongera akaba no mu Bubirigi, mu kwezi guheze ubutungane bw'u Rwanda bwamuciriye gufungwa imyaka 25 ku vyaha vy'iterabwoba. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya, Joseph Borrell, yasabye abashingamateka kwisunga ivyemeza byatanzwe n'abategetsi bo mu gisata c'ubutungane bw'Ububirigi, kimwe mu bihugu vyo muri uwo muryango. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'Ububirigi vyemeza ko Rusesabagina atahawe ubutungane bubereye n'u Rwanda. Ku Rwanda, ubushinjacaha bw'igihugu busaba gupfungwa burundu no kwamburwa uburenganzira bwose kuri Ignace Nkaka yahoze ari umuvugizi w'umugwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo yakora ibikorwa by'iperereza muri uwo mugwi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa. Nibihana abaregwa bombi basabiwe bicaranye n'ababunganira mu mategeko mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, bitandukanye n'uko izindi manza ziri kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga kubera icyorezo COVID-19. Kuri ibi bihano bisumba ibindi kuremera mu mategeko y'u Rwanda, yaba Ignace Nkaka bakunze kwita Forge Fils Bazeyi wahoze avugira umutwe w'inyeshyamba za FDLR, ndetse na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Bega Kamara wakoraga ubutasi bw'uwo mutwe, nta marangamutima adasanzwe bagaragaje bakimara kumva ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri ibi bihano. Ubushinjacyaha bwabasabiwe gufungwa burundu muri gereza no kwamburwa uburenganzira bwose bafite mu gihugu kuri buri umwe, nyuma yo gusaba ko ibyaha byose uko ari 6 baregwa byazabahama. N'ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwavuze ko ari ibyaha biremereye bakoze mu buryo bigize impurane mbonezamugambi. Bwasobanuye ko byagize ingaruka zikomeye ku Rwanda kuko byahitanye abaturage b'abasivile, bikomeretsa abandi, byangiza imitungo yabo. Bahawe ijambo abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bongeye kwibutsa urukiko ko nta bubasha bari bafite mu mutwe wa FDLR ku buryo hari uwari bukora icyaha ngo bakimuryoze. Basobanura ko icyo bemera ari uko bawubayemo ariko batagize uruhare rwo kuwushinga, kandi ko nta byaha baregwa nk'agatozi. Kuri Ignace Nkaka wavugiraga uwo mutwe yabwiye urukiko ko ibyo yavugaga ari amabwiriza yabaga yahawe n'abamukuriye. Yasabye urukiko kumuha amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe kimwe n'abandi bahoze muri uwo mutwe bahawe ayo mahirwe batarinze kuburanishwa mu nkiko. Asaba ko mu gihe urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazazirikana ko mu myiregurire ye Nkaka atahwemye kwicuza no gusaba imbabazi ko yabaye mu mutwe wa FDLR, akavuga ko yazinutswe kuzasubira mu cyitwa umutwe cyose urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabwiye urukiko ko nyuma yo gufatwa yafashije ubutabera, anafasha gutanga amakuru yari akenewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Nkaka yizeza umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange ko igihe yanamuka asubijwe mu buzima busanzwe yafatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu gifite ishema mu ruhando mpuzamahanga. Mu mvugo isa n'ihamagara amarangamutima y'inteko iburanisha, atuwari Sawuli yahindutse Pawulo, akabwira urukiko ko afite icyizere ko rumugaragariza ubushake n'ububasha mu kumuha ubutabera bunoze. Kubireba Colonel Jean-Pierre Nsekanabo alias Bega Kamara wakoraga ubutasi muri FDLR, nawe ari mu murongo nk'uwa mugenzi we Nkaka. Asaba urukiko kuzashingira ku myiregurire ye kuko nawe yemeza ko kuva yatabwa muri yombi atigeze agora ubutabera, kandi ko yafashije mu gutanga amakuru ku bandi barwanyi bari muri FDLR. Uyu nawe asaba gusubizwa mu buzima busanzwe. Arasaba inyoroshyacyaha akagabanyirizwa ibihano cyangwa agasubikirwa igifungo. Colonel Nsekanabo na mugenzi bagasaba urukiko ko rushobora no kuzashingira ku rubanza rwa Tarisisi Nditurende na Noheli Hitiyaremye bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bakaza gufatwa bagahabwa igihano gito. Ababunganira mu mategeko barimo Maître Milton Nkuba nabo ntibagiye kure y'ibivugwa n'abaregwa. Bashimangira ko ubushinjacyaha burega aba bagabo bombi bushingiye gusa ku kuba barabarizwaga mu mutwe wa FDLR, bagasanga ibindi byose bivugwa nta shingiro byagombye guhabwa. Abo banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha nta mwihariko bugaragaza mu rwego rw'ubuyobozi ku baregwa, uretse kuba bavuga ko babaye muri uwo mutwe wagabaga ibitero ku Rwanda, bagasaba ko byateshwa agaciro bagasubizwa mu buzima busanzwe.
nabo bibutsa ko nyuma y'itabwa muri yombi ry'aba bagabo bombi ibintu byarushijeho guhinduka neza kubera ko batanze amakuru ku nzego z'umutekano barwanyaga ubutegetsi bakarushaho gufatwa. Bakavuga ko ubushinjacyaha ari bwo bufite inshingano zo kugaragaza ibimenyetso simusiga ku byaha burega Nkaka na Colonel Nsekanabo. Babasabira ko igihe urukiko nanone rwaramuka rubibonye ukundi rwazabahanisha igihano gihura n'igihe bamaze bafunzwe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda yashimye impande zombi uko zitwaye mu miburanire, anibutsa ko ntawaniganwa ijambo. Yatangaje ko urubanza ruzafata igihe kirekire kubera ubunini bwarwo. Aba bagabo bombi uhereye kuri bwana Inyasi Nkaka alias Laforge Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na Colonel Jean Pierre Nsekanabo alias Abega Kamara wakoraga ubutasi muri FDLR, ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha 6 birimo iby'iterabwoba, kugira nawe ubutegetsi buriho, gukwiza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga, ubugambanyi no kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, n'ibyaha bishingira ku bitera uwo mutwe wagiye ugaba ku bice bitandukanye by'u Rwanda cyane mu gice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo bombi batawe muri yombi ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Baregwa ko bafashwe bavuye i Kampala mu manama yo kugambanira ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo kuri urubanza kizafatwa ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya jenoside yari yashikanywe mu Rwanda inyuma y'uko yirukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye ku butaka bwayo mu Munyarwanda Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya jenoside. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi yari ku kibuga c'indege ca Kanombe aho u Rwanda rwamwakiriye ejo kuwa kane. Uyu mugabo w'imyaka 59 Rurangwa yaje atwawe n'indege yihariye yaraherekejwe n'abashinzwe umutekano ba Amerika ku kibuga cy'indege Kanombe. Yakiriwe n'abayobozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda, bamushyikiriza abashinzwe umutekano mu Rwanda bahise bamwambika amapingu. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin yabwiye itangazamakuru ikigiye gukorwa. Ubu gikurikiraho nonaha mwabonye ko hari umwavoka wagenewe kugira ngo amufashe, aramenyeshwa icyo cyemezo cya gacaca agihabwe, bamubwira n'uburenganzira bw'afite kuri icyo cyemezo, kuko nubwo yakatiwe adahari ariko yemerewe kuba yagisubirishamo, amategeko arabiteganya. Ariko nava aha ngaha arajya muri gereza y'Amageragere niho aza kuba ari. Gutabwa muri yombi twakoze umuprozi muta muri yombi mu mwaka wa 2008 nibwo twazohereje, ariko binasanga ko afite icyo cyemezo cyamukatiye cya gacaca. Inzego z'ubuyobozi muri Amerika icyo zakoze ni ukumwohereza kugira ngo aze arangize ibihano byakatiwe. Umuvugizi w'ubushinjacyaha yatangaje ko Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe mu murenge wa Gisozi ndetse yari asanzwe akora akazi k'ubwarimu. Nkusi avuga ko umwanya Rurangwa yari afite mu gihe cya jenoside wamuhaye ubushobozi budasanzwe. Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe muri Gisozi, ndetse yakoraga akazi k'ubwarimu, ariko yagaragaye mu bikorwa byinshi bya jenoside yakorewe Abatutsi, harimo kwica, kujya mu manama, kujya mu bitero. Ni ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside, gukangurira abantu gukora jenoside, kwica nk'icyaha cyose nyoko muntu no kurimbura imbaga. Muri rusange ni ibyo, ariko hari ibikorwa byinshi bitandukanye yagiye akora. Birumvikana nk'umuntu wari perezida w'interahamwe, ndetse akaba n'umwarimu, ni umuntu mu by'ukuri wari uzwi kandi yakanguriye n'abandi banyarwanda gukora jenoside. Nkusi asobanura ko nubwo Rurangwa yakatiwe n'inkiko gacaca gufungwa imyaka 30 adahari, amategeko avuga ko ubashobora kongera gusubirishamo urubanza. Rurangwa yahise ahabwa umwunganizi mu mategeko ari nawe uzamufasha ku cyemezo yakatiwe n'urukiko gacaca, akaba yamufasha gusubirishamo urubanza mu gihe Rurangwa yaba bikeneye. Mu mwirondoro ubushinjacyaha bwatangaje, Rurangwa yavutse mu 1962. Mu mwaka wa 2007 yahamijwe n'urukiko gacaca rwo ku Gisozi mu mujyi wa Kigali uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, akatirwa gufungwa imyaka 30. Amakuru agaragazwa n'ubushinjacyaha yemeza ko Rurangwa yahungiye mu cyahoze ari Zaire mu nkambi ya Kibumba muri 1994 akomeza mu nkambi ya Kayindo. Ayo makuru akongeraho ko yahavuye mu mwaka wa 1996 yerekeza muri Amerika. Kuri iyi nzira Rurangwa yaba yaranyuzemo, ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana n'umuntu waba wari umuzi neza ku buryo hari ibindi bisobanuro yakongeraho.
Rurangwa ni umuntu wa gatandatu woherejwe na Amerika mu Rwanda ku mpapuro 23 zoherejwe muri icyo gihugu zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha mu Rwanda. Aboherejwe mbere ni Enosi Iragaba Kagaba, Mudahinyuka Jean Marie Vianney, Mukeshimana Marie Claire, Leopold Munyakazi ndetse na Munyenyezi Beatrice uherutse kwakirwa mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Kugeza ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwohereje mu bihugu binyuranye impapuro zita muri yombi abantu 1146 bamaze kohererezwa abantu 27 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Tugiye gushimire Eric. Mu Burundi bamwe mu banyeshure bo mu ntara ya Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bategerezwa gusubizwa inyuma umwaka canke imyaka 2 mu ishure bageze mu Burundi. Impamvu y'iyo ngingo ituruka kuki? Nivyo twumva mu nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, muhishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda. Abanyeshuri bavuga ko basubizwa inyuma umwaka canke imyaka 2 mu bijanye n'inyigisho biga amashuri y'intango n'ayisumbuye. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bishikiye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Sandrine Iradukunda wo kw'ishuri nshingiro rya Nyamugeni muri komine Busoni yasubiye inyuma umwaka. Yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika icabitumye. Nahungutse mu kwa mbere mu 2021 shikira mu 8 mu Rwanda nari niga mu 9. Je ku bwanje aha bari biga mu Gifaransa hariya niga mu Congereza. Urumva ururimi rw'Igifaransa sinanda bamenye kandi mu 9 ndakora konkuru nakuntu ari kubishobora ntaravyiga. Abanyeshuri bahoze biga mu Kinyarwanda n'Icongereza bakiri mu buhungiro birashika bagasubizwa inyuma n'imyaka 2. Guy Briand Habonimana wo kuri iryo shuri nyene ya Nyamugeni ari muraba avuga ko naho vyamugoye ubu ariko aramenyera Ikirundi n'Igifaransa. Narageze ino baransubiza inyuma aho nyirane pasi ndiga ndongera ndi mu kabundi mu 9. Bwa mbere vyarangora cane, baravuga ibintu umva sindavyumva, umva ndanihevye kwanza ukuntu nzoshobora ubwo rurimi, ariko ubu ku bwanje ndabona bigenda neza. Bamwe mu barezi bo mu ntara zakiriye abanyeshuri bahungutse bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baratahura ingorane abo bana bafise. Celestin Sengiyumva arongoye abigisha bo kuri Ekofo Nyamugeni afite icyo asaba abigisha bagenzi we. Abigisha barahawe inyigisho zituma bashobora kwigisha abo bana, basaba yuko abo bana bo bafata nk'abandi bana kuko bahunze ari bene wacu ari inshuti y'abagenzi, bakabafata cyo kimwe n'abandi bana basanzwe bareze mu kibano. Umuyobozi w'indero muri komine Busoni nawe nyene yemeza ko abo banyeshuri bahunguka bitaborohera kuja ku rugero rw'abasangwa. Gordien Sirabahenda agasaba abafasha mu gisata c'indero kwihutira guhugura abo banyeshuri muri izo ndimi zibagora. Ingore bafise ko usanga batazi Kirundi, navyo dusaba amashirahamwe dukorana, tugasaba amashirahamwe akaza kudufasha guhugura kuko baba bavuye hariya hanye mu Rwanda ata Kirundi bazi neza. Nuko tuba dusaba abagira neza bakadufasha bagafasha abarimu babahugura. Abahinga banonosoye ibijanye n'inyigisho hamwe n'inyifato bavuga ko umwana asubijwe inyuma mu ishuri ashobora guheba kwiga. Ndagijimana Alexis numwe muri abo bahinga yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko hakwiye gutunganywa ivyigwa vyo kubashira ku rugero rumwe n'abandi batarinze kubasubiza inyuma umwaka canke imyaka 2. Ikintu mbona cane kiba gikomeye cane muri ibi bihe vya none, umwana umusubije inyuma arashobora kwiyumva nabi, akumva kumenga yashaka no guheba. Narijya bashobora kuba bari bahungutse bavuga ati twebwe baciye badusubiza inyuma kandi twarize imyaka. Mugabe ikintu gikomeye cane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntivyari bakwiye ko babasubiza inyuma, ahubwo bakwiye ico bita recours de rattrapage canke de mise à niveau byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi, haba nko mu kiruhuko canke bakabarondera umundi mwanya w'inyuma y'ivyigwa. Mu makomini 7 agize intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi, komine Busoni ni harugwamwe abanyeshuri benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye bamaze guhunguka. Umuyobozi w'inyigisho muri komine Busoni agashikiriza ko bamaze kwakira abaharugwa hagati y' 1500 n'ibihumbi 2. Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
umwanditsi w'umunyatanzania Abdulrazak Gurna yatsindiye agashimwe ka Nobel ku rwego rw'abanditsi ku mwaka w'ibihumbi 2020. Abaye umwanditsi agira kabiri atari umuzungu wo muri Afurika munsi bugaragwa bwa Sahara aronse ako gashimwe. Uwundi yari yaronse ako gashimwe ni Wole Soyinka wo muri Nigeria mu mwaka w'igihumbi 1986. Navuganye n'umwanditsi w'umurundikazi Segonde Nimenya aba mu gisagara ca Seattle muri leta ya Washington ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ukugene yakiye iyo nkuru. Iyo nkuru n'ukuri yanezereye cyane kubera nanje ndi umwanditsi kandi nkaba ndi umunyafurika kandi ako gashimwo yakaronse agakwiye. We n'umunyanigeria Wole Soyinka nibo banditsi babiri atari abazungu bava mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batsindiye ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi. Ubwanyu bivuze iki? Kuri jewe bivuze ikintu kinini cyane. Icyambere bivuga yuko abanditsi bo muri Afrika bariho bandika byinshi byiza kandi abamaze kumenyekana naho ari abo gusa babiri, hariho n'abandi bandika naho batari benshi muri Afrika. Mugabe ikinezereye nuko nkurunganwe rukuru ubu bwo muri Afrika rubona yuko bishoboka ko kwandika ari umwuga mwiza ukurikirana kandi ari umwuga ushobora kubateza imbere. Icyo rero byanezereye yuko urunganwe rw'ubu rutoba nk'amagenerasiyo ya kera, bakitaho ibyo kwandika, bakitaho gusoma no kwandika, hanyuma ibintu muri Afrika bikamenyekana, byaba ingorane zoca mu nkoho n'ingwano, ahubwo abantu bagahuza ibyiyumviro bakandika bagatora inyishu ingorane Afrika icamo. Ku bwanyu ni irihe somo n'akahe karorero n'izihe nguvu bishobora guha abandika? Bavuze ko hariho benshi bandika mugabo ugasanga kumbure benshi ntibashika nko kuri urwo rugero ku bijanye n'abashaka gushira inguvu mu mwuga wo kwandika muri Afrika. Ubona ari ikihe bishobora kubahera ko akarorero ku bijanye n'uwo mwanditsi yanose ako gashimwe? Ego nk'uko nariko ndabivuga, bitanga inguvu ku bandika, bikongera bigatanga inguvu n'abatahora biyumvira ko kwandika ari umwuga koko ushobora kumenyekana ku isi. Ibyo rero baza ko ari akarorero twese twokwigirako, naho bose batoshika kuronka ako gashimwe ka Prix Nobel, mugabo agashimwe ni wewe ukiha kuko uri ko ushikiriza ivyiyumviro, ugateza imbere umuryango, ugateza imbere igihugu, ugateza imbere n'isi. Kuba ari umunyafrika agira kabiri nk'uko nabivuze inyuma ya Wole Soyinka wo muri Nigeria mu waronse ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi, muribaza ko bihesheje ishema ikomeye, isura nziza akarere ka Afrika ko abanyamahanga bazokwijukira gusoma no gukurikirana abanditsi muri Afrika kurushiriza muri make? Ego biratanga ico ciyumviro yuko abantu botangura kubona ko Afrika itarimwo ingorane gusa, bahavayo abantu benshi baciye ubwenge. Hanyuma rero abona hari babiri gusa, tukifuza yuko ahubwo vyoduza abanyafrika bandika bakamenyekana ku isi, ibikorwa byabo bikamenywa n'abanyafrika, bikongera bikamenywa n'abandi bo ku isi yose. Ivyo rero biratanga ico cizero. Murakoze, turabashimiye. Urakoze nawe. Mu gihugu ca Tanzania abantu 5 bikekwa ko ari impunzi zo mu ikambi ya Nduta barishwe n'igipolisi muri komine Kibondo bagirizwa ubugizi bwa nabi inyuma yaho basanganywe ingoho aho bari bateze imodokari mw'ibarabara. Inkuru ya James Jovin muri Tanzania. Ivyo vyemezwa n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu nama n'abanyamakuru yabereye mu biro by'igipolisi komine Kibondo kuri uyu wa gatatu. Bwana Manyama yavuze ko iyo sanganya ryabaye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri ahitwa Rusohoko, ibirometero hafi 15 uvuye mu nkambi ya Nduta. Avuga ko abo bagizi ba nabi bariko baritegura gukora ibitero vyo kunyaga abantu mu modokari zicaho, hama bagira umugisha mubi. Imodokari ya mbere bateze iba y'igipolisi. Bose ko ari 5 ntibaramenyekana amazina yabo, ariko ngo baboneka yuko bafise imyaka hagati ya 25 na 40. Yavuze yuko basanganywe inkoho zibiri, ibipanga hamwe n'amabombe mato mato 3. Eneo hili la ujambazi limetokea maeneo ya karibu na kambi ya wakimbizi ya Nduta ambayo ina wakimbizi kutoka nchini
Burundi. Ico gitero cabereye hafi cyane y'inkambi y'impunzi z'abarundi Nduta mw'ibarabara rikuru riva komine Kibondo rija mu yindi komine ya Gasuru. Abantu barenga 5 dukeka ko ari abagizi ba nabi bari bateze amabuye hamwe n'ibiti mu nzira. Imodoka yabaye iya mbere gucaho yari y'igipolisi. Mu vyihuse ntibayimenye kubera isa nk'izisanzwe. Abapolisi bari muri iyo modoka baciye bakora akazi kabo na ningoga. Abakozi ba nabi 2 bapfiriye aho nyene, abandi 3 bapfiriye mu bitaro. Abo tutamenye gitigiri cyabo barirutse. Waua watu 2 ambao walidondoka sehemu ya tukio, huku wengine wakiwa wametawanyika na kukimbia mapolini. Yavuze yuko igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza kugira kimenye neza yuko ari impunzi zo mu nkambi cyangwa boba ari bavuye mu Burundi bafashanya n'abatanzania gukora ubugizi bwa nabi. Bado tunachunguza kama ni vijana kutoka kwenye makambi ya wakimbizi au la. Turacari ku gikorwa cyo gukora amatohoza kugira tumenye neza na neza yuko boba ari bo mu nkambi kibure abavuye mu Burundi. Ariko mu makuru ya mbere dufise biboneka yuko bavuye mu nkambi. Turazi neza yuko ubwo bugizi bwa nabi batabukora bomba, harimwo n'abatanzania. Ndabasabe bareke iyo ngeso, handi ho tuzobamara. Hakika tutawamaliza, na kama kuna mtoto yoyote au mtu yoyote ambaye ni jambazi, ni afadhali akatafuta kazi nyingine. Nta mwaka urenga hatabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine za Kasuru, Kibondo hamwe na Kakonko, arizo zicumbikiyemwo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Hafi 12 baricwa buri uko umwaka utashe. Kenshi usanga harimwo abarundi bava mu Burundi, impunzi hamwe n'abatanzania bafashanya muri ibyo bikorwa. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye ijwi rya Amerika zemeza yuko abagizi ba nabi bahari kandi nabo ku bwabo babateye ubwoba, bigatuma umutekano muke mu nkambi. Ikintu cya mbere kidutera ubwoba, tubona bamwe batwagwa, abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka, kandi iterabwoba ha mu nkambi birarenze. Abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze hanini. Rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byaraye bibaye, natwe byaciye bidutera ubwoba. Twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza, biragaragaza neza ko umutekano udakwiye. Hariho abantu tubona barengana mu ijoro tuzi abaribo. None rero vuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twoshobora no kwicwa tutazi abantu batwisha bari. Rero nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babirukako. N'abantu benshi bagize iminsi bomoka amakambi abafise iyo baza. Twebwe rero tutagira iyo tuza, ahubwo turagowe bikika. Kimwe gusa izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye nyuma y'aho bafata abantu bagirizwa ubugizi bwa nabi mu nkambi, kubera hari benshi banyuruzwa abandi bakaburirwa irengero bahorwa ubusa. Kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Ku bakunzi b'inkino, ekipe y'igihugu ya Uganda yaraye itsinze ekipe y'igihugu cy'u Rwanda mu nkino zo mu itsinda rya 5 mu guhiganirwa amatike yo kuzokina igikombe c'isi umwaka utaha. Idonido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzajya mu gikombe c'isi umwaka utaha muri Katari, ikipe y'igihugu ya Uganda yaraye itsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda igitego 1-0. Ni umukino wo ku munsi wa 3 mu itsinda rya 5 rigizwe na Mali, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Muri uyu mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 12 z'umugoroba, umutoza wa Uganda Mirutini Micho yari yatangije Charles Rukwago, Dennis Iguma, Isaac Muleme, Enoch Warusimbi, Timothy Awanyi, Khalid Aucho, Tadeo Ruhanga, Bobos Byaruhanga, Moses Waiswa, Aziz Bayo na Stephen Mukwala. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abakinnyi 11 babanje mu kibuga ni Emery Mvuyekure, Fitina Omborenga, Emmanuel Imanishimwe, Salomon Risarike, Abdul Rwatubyaye, Olivier Niyonzima, Kevin Muhire, Haruna Niyonzima, Jacques Tuyisenge, Rafael Yok na Medi Kagere. Kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima ndetse n'umutoza Vincent Mashami bari bahize bavuga ko bambariye urugamba. Buriya match yose abari match, ariko iyi ngiyi ni match iri ku rundi rwego, kuko ntago ndi bujye muri detail cyane. Urebye mu buzima bwacu twabayeho n'abaganda ni n'ibintu nk'ibyo, so ni match dufite
ku mutima. Mico ni umutoza mwiza, ni umutoza ngira ngo ufite ubunararibonye mu mupira, ni umutoza ufite ubunararibonye muri aka karere, atoje ikipe y'igihugu, abakinnyi benshi yarabatoje n'ibyo, ariko ibyo ngibyo ngira ngo ni by'icyo gihe, ubu ntacyo biba bikivuze kuko abakinnyi n'abatoza burya ni abantu bahora bagenda, bahora bimuka, bahurira hano ejo ubundi ukazabumva hirya. Gusa ni umutoza twubaha, ni umutoza tuzi ko umupira hafite experience, afite ubunararibonye nk'uko natangiye mbivuga, ariko ibyo byose uko abizi natwe niko tubizi kuko natwe dufite amakuru ahagije kuva muri ekipe ye, natwe turamuzi ubwacu. Mu gice cya mbere cy'umukino abasore b'u Rwanda bakomeje guhanahana umupira ariko gutera mu izamu birananirana. Ku munota wa 40 imisambi ya Uganda yabonye igitego cyatsinzwe na Aziz Bayo nyuma y'uko umupira wakomeje gucaracara mu bakabiri b'Amavubi. Mu gice cya kabiri umutoza Mashami Vincent yakoze impinduka yinjizamo Jabel Manishimwe, Denis Rukundo, Muhagira Kizimana, Bertrand Iradukunda na Jamil Kalisa, ariko bibi by'ubusa kuko Uganda yakomeje kurinda igitego cyayo kugeza ku ndunduro y'umukino. Inkuru mbi yakomeje gusakara u Rwanda rwose, naho inkuru nziza itaye Kampala. Kuri iki cyumweru tariki ya 10 y'uku kwezi kwa 10 aya makipe yombi azongera guhura ku kibuga cya St Mary's Kitende muri Uganda. Muri aya majonjora yo mu matsinda mu gushakisha amakipe 5 azahagarira Afurika mu gikombe cy'isi, amatsinda yose hamwe ni 10. Amakipe azaba ya mbere azatomborana kugira ngo hakinwe imikino 2, umukino ubanza no kwishyura. Noneho nyuma y'iyi mikino amakipe 5 azarokoka akazaba abonye uburenganzira bwo kwerekeza muri Qatar umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.